Hansi Flick batanguye kumuvuga kuvyerekeye aya mafinale rero ashobora kukatika itike y'uno munsi ngo narigera atakaza finale nimwe kuva yakitwa Flick amenyereza ekipe bafatiye aho yace kuri Bayern hoho muri 2020 yatsinze ekipe ya Bayern Leverkusen muri finale igikombe bita Pokal ibitsindo bine kuri bibiri muri final Champions League 2020 nyene atsinda PSG igitsindo kimwe kubusa ivyo abantu baravyibuka muri 2020 nyene yatsinze FC Sevilla muri Super Coupe ya UEFA ibitsindo bibiri kuri kimwe muri 2020 atsinda equipe ya Borussia Dortmund ibitsindo bitatu kuri bibiri yari Super Coupe yahariya mu Budagi hanyuma atsinda equipe yitwa Tigre muri finale ya Coupe du Monde des Clubs hari muri 2021 no muri 2025 atsinda Real Madrid ibitsindo bitanu kuri bibiri yarahiriwe n'amafinale nige yari cegera ca Joachim Low na finale twa Coupe du Monde yarayitwaye hanyuma mutundi dukuru abantu bomenye no musi akalo introduce bamubwiye ati heza ugo rukino ariko ku munsi wa gatatu no musi kwa gatatu aya mazatuvugana yicaye imbere y'ubutungane bwa Espagne ikora datanga umutama arabaye agahembwa inota karungika mu Butaliyano ngo bamuguriye parcelle atubagwiza ama parcelle mu Butaliyano ha gutanga ikori none muzeo no musararengane ararengukishitwe gusenye n'urumva umustare iyo rendezvous yiwe iri nkiyo izwi ibinyamakuru biba byamwegere El Chiringuito cavuze camuvugishije avuga ngo jewe ngo ndizeye ko ndinzira karengane ndakayenga takora utanga ariko rero asha nabonye yaza yicaye nabo baramukikuje barenga 10 timutama ikoro utatanze rero no Bugesera tiraburitange wemera icyahama bashobore kuba bagira iki ijoro ryejo naryo ryasize inkuru ko uwitwa Lucas Vasquez asha ngo ni ryanyuma kinye hariya ku match ya Arsenal nta niciyumvise none wabonye yuko bimaze kuyangara bakuyemo Vasquez hinjira Modric ajya gukira kwa Valverde ramanuka kwari hahiye hanyuma mu mateka ya Real Madrid ya Copa del Rey batsinze finale 20 batsindwa 20 niba bamaze gutakaza finale 20 zose Real Madrid Real Madrid none abantu bamaze gutuba ngo Real Madrid ntitakaza finale oya za Copa del Rey kabisa za Copa del Rey zirabagora hanyuma muri Copa del Rey kiki Real Madrid mu myaka 11 bikarifiye inshuro zitatu zonyene muri finale ni 2014 bakinye finale baranayitwara 2023 na 2025 bayishe bambe bashowe kuzishikamo apana kuzitwara kuzishikamo ahandi hose bagiye bashobora kuvamwo umuntu ashobora kuvyita ko ari iganwa batagiye baha agaciro kanini cyane ayo namwe rero mu makuru umuntu ashobora kuvuga yandi umuntu ashobora kuvuga ariko uwitwa Vinicius Junior yabaye homme du match ya ruriya rukino wabonye kiki ruriya rukino rero yarubeye homme du match arubera homme du match mu gutanga passes decisive zibiri hanyuma ashobora igitsindo cya gatatu kiriya rero naco iriya corner nubwo atatanze pass decisive cyangwa ngo ayitsinde niwe yiprovoce hanyuma ibindi bintu navyo hariho nkama amanuze nyama grosso kazo abiri yandi yashoboye gukrea n'ama dribble ari complete neza ane ivyo rero bari statistiques zidasanzwe ku mukinyi urabona rero Vinicius ko nyimba mu bakinyi bagize ijoro giza yakiye match ikomeye cyane gose afasha umugwi wiwe wa Real Madrid amakuru rero kuravugwa hirya no hino namakuru kuravugwa ku bakinyi bari kubarifuzwa n'imigwi itandukanye ariko ubona yuko ari kuravugwa umukinyi Christopher Nkunku wo muri Chelsea atamerewe neza
bivugwa yuko uyo mukinyi ashobora kuba yifuzwa cyane mu yindi migwi hariya mu Budagi nyene asubira canke mu Butaliyano ariko ntibiradadaruka ariko ayandi bakora avuga yuko Chelsea irifuza Rafael yaho bati bariteguye gutanga miliyoni 100 mu mugwi wa Milan AC bazana Rafael yaho nkuko byamakuru Calcio Mercato kibivuga izo miliyoni 100 byase ntiyo zakira bazoyaje aba ni menshi cyane aba ni menshi barashobora kuyakira Chelsea si ryambere turiye n'ayandi yose umugabo rero Kiki azwi nk'umubodyguard wa Lionel Messi yitwa Yasin Cheuko yafatiwe ingingo na MLS iryo nishiramwe ry'umupira w'amaguru muri Amerika ko atazosubira kwinjira mu kibuga imwe agira ama intervention atera kajagari kenshi no kuvuga agize umuntu yinjira mu kibuga yaca yiruka guprotege umukiriya wiwe Lionel Messi bavuze ati tugiye kwiga uburyo bundi bwose bwo gukingira abari mu kibuga harimwe na Lionel Messi cyane cyane ariko wowe uzomubarizwa inyuma y'ikibuga yego kuko bijya uzi uko Lionel Messi afashe umupira aguma atambuka atambutse no atambuka kuri ligne ya arbitre assist abariho bijya navyo ntivyemewe rero vyumvikana abakinyi bose bagiye aba bodyguard na ba Cristiano buriya barabagira mu gabo ariko bijya ntavyo bashobora gukora bijya ni exception yaronse Yves ariko aravugwa cyane gose nyuma yuko haje hari yankikimakuru Daily Mail cavyanditse haravuzwe nyuma yuko haje uyu Andrea Berta muri Arsenal nk'umuyobozi w'inkino beravuga yuko bari kwarondera Victor Gokeres ariko ikimakuru Daily Mail cavuze yuko ngo uyu muhungu Mateus Cunha ngo bari kora murabaryiza cyane gose ne Mateus Cunha bujya no muataka bashaka kumuza nk'umuataka kuko uyu arashokera nka numero 10 ariko kubataka arashokera no muri Wolverhampton abatsindira cyane gose rero ningo Arsenal iriko iramurabaryiza ngo yiteguye gutanga inoti kuri uyu mukinyi havugwa byinshi tuzobona na byinshi gusa nabonye ibinyamakuru byo mu Bwongereza hariho ikinyamakuru si kinyamakuru urabona muri kino gihe Kiki abakinyi ba kera hari ukuntu bafise imigenzo yo gufata imbuga bakazikoresha bagatumira abantu nka bimwe wabona Romario yagiriye abantu uzenya barafinya uzosanga abakinyi benshi muri iki gihe nabantu uzena bapike nabonye babigira muri Arsenal bafise umuansiye wabo umunyegoro yitwa David Seaman niwe kuri plateau yiwe ejo yavuze ati nyimba uyu Berta agomba kwerekana ko ukuza kwiwe yerekana ico kwari kubuze kuza kwiwe yerekana ico Arsenal yaribuze ashika yigarura imitima y'abantu nagirero Critema yerekana ico Arteta yimye Arsenal yihuta iyo nayo benshi barabizi numuataka ariko yaba Berta yaba witwa Arteta no muri conference de presse bari bavuze bati Arteta yarayavuze ati mwitege mercato ifise movement idasanzwe muri Arsenal mu bice byinshi kuko barondeye abakinyi benshi baragomba kuzorekura bamwe ariyo baravuga bati uri kuraraba nk'ugwego rwa Martinelli na Trossard ni rumwe nta widepasa ngo agenda akora ibidasanzwe nyene abe nka Bukayo Sakaria ko basohora bose ko bosohora umwunda akazosigara umwe ariko bakazana uwo babona nyene ko yexcella aya mbona umenga ho genda Martinelli agasigara Trossard koko yona kwicara akabyeme kuko barara nka ka Martinelli ujyana kabeshi kambe gute yewe uraze statistique za Martinelli nko mu mwaka uheze zindabi statistique kabisa izari nziza mbi cyane ibitsindo byari bike ntibyashaka bike nino saison nuko nino saison gusa kwagera babara ariko vyumvikana Trossard a chaque fois yinjiye harora kwa gihindutse kuri we mura yuko nivyo benshi bavuga ati twarabonye ubugenzi hagati ya Edu Gaspar na Arteta kuko Edu ni wazanye Arteta mbega uno munsi ko uyu aje asangaho mumenyereza hari imwe bikunda gushika ugasanga directeur sportif kuko asanze humwe niwe muyoboye asi nivyo ariko asanga imikoro ntigenze neza kuko twarabonye Arteta kujya kuba kwabaye kwihenda mu gutororokanya uyu mu directeur sportif kuko mu directeur sportif
bamuzana bafandiriye kuri filozofi za yaratangwe ku marsha equipe ntizushobora kwenda kuri ico kintu kiki icorera bati mbega azobandanyiriza heza ha Edu kubakinyi yari yazanye nivyo harabamukundiye nabandi bitagenze neza yazanye ariko ntivyafitinga neza ariko mbega uyu mumenyere uyu moderateur sportif ko tuzi yuko ari umwe yakoreye vyiza azi kwinjiza kanasohorana neza muri Atletico Madrid atitwara yibonye azana abakinyi beza akabagurisha ku mafaranga menshi ariko reka tubirindire Arsenal nico imurindiranye ko igishika kuraba yuko ashobora kubaha ikintu ciza muri uyu mugwi wande wa Arsenal nuko rero abakinyi benshi bariko barifuzwa nkuko vyariko biravugwa yuko ngo mukinyi ngo Luis Diaz wa Liverpool ngo yifuza kuja muri FC Barcelona. Flick yavuze avuga ati uyu mukinyi ni mukinyi mwiza nivyo nkuko yabishyize ku kinyamakuru El Nacional iravuga ati n'umukinyi mwiza ariko muciriza uyu ntari mu biharuro byo kurondera umukinyi nka Luis Diaz mu mugwi wa FC Barcelona. Uwitwa rero Rafinha akaba yavuze ko agomba gukora ibintu bidasanzwe muri runo rukino ruza kuba uno munsi ati ndashaka gusubira kwigaragaza ndashaka gusubira kwigaragaza neza inyuma yo gutora gahengwe inyuma y'urukino rwande rwa Argentine bivuga yuko azoba yagarutse ndetse nande na Pau Kubarsi bazoba baje kuri urukino rwa Atletico Madrid banameze neza bameze neza kabisa bararuhutse bimeze neza cyane harageze rero ko bagaruka bakagira ico bakoze Rafinha na bagenzi we. Manchester United yavuze yuko ntifise mu mutwe gusubira kugarukana Marcus Rashford muri squad yabo mu mwaka uza nakajyo keza kuri Aston Villa kucimusinyesha bitandukanye rero nivyo Rashford yavuze. Rashford we yayipfuje kugaruka yabwiye Aston Villa ati nimubone nkina neza ariko ivyo kunsinyisha mube murabirira gato je shwa numero 1 ni gusubira Manchester mugaba vyanariza bakavuga ati ni kwa kundi nye n'umwana aho yavukiye agakurira kigira umupira ubuzima bwe bw'umupira bwose ntari bushoka ahibagira ubwo nyene mugabo Rashford vraiment nawe nyene kazoza kiwe keza sako gusubira Manchester yego televiziyo hariya kinyamakuru Manchester Evening News niyo yabivuze iravuga ati Manchester United ati nta bizigizigi ifise yuko yosubira kugarukana Marcus Rashford mu mwaka uza vyumvikana yuko bitandukanije nawe Aston Villa ishaka irashogenda bakavugana ariko je mu rumenga core kintu ciza kuko uyu mwana hamuhiriye gose hariya mu mugwi wande wa Aston Villa ndetse nabitwa ba Marco Asensio hariya muri Aston Villa.